imyaka 8 ariko arondera gusa iryo pete twokuba muri mushasha ko ariko abarundi turyarya tubyeme abarundi turinamuye kombere mu Imana tuyisire ni byiza cyane none gaya turasubiye turabaramutsa abakunzi bacu mudukurikirana kuri nombonesha kure Rise and Shine Burundi. Nizere ko mumeze neza aho muherereye. Uyu munsi ngiye ndabazaniye inkuru, ndabazaniye ijambo ry'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Ndamenyesha yuko Honorable Agathon Rwasa yari umutumire udasanzwe muri zone ya Kinama. Nkaba nje kubasangiza ijambo yashikirije abakunzi biwe, ijambo yashikirije abakirisu, ijambo yashikirije aho bari kumwe mw'iryo koraniro, aho yavuzemo amajambo akomeye cyane, aho yavuzemo amajambo y'inkoramutima buri murundi wese yakwifuza kumva. Kurikirana uko byariko biragenda muri zone ya Kinama kuri uyu w'Imana, aho yari umutumire udasanzwe, aho yari yatumiwe na Padiri. Murashobora kubikurikirana byose uko byagenze, uko byagiye birakurikirana, mwumve ijambo ry'umushinga amateka Honorable Kizigenza w'umugambo CNL uko byari byifashe. Byari ibintu byiza, byari ibintu bihimbaye cyane. Murakurikirana ikiganiro cyose uko cyagende, ntihogere gukora subscribe kuri Rise and Shine Burundi. Tunashimira cyane buri muntu wese amaze gukora subscribe kuri no rubuga rwacu. Tunashimira umuntu wese agiye kunabikora kano kanya. Naho utatasubira mu biganiro bikurikira. Ciao ciao. Yakoba wa Ndayisenga adukoranije uyu munsi, abanyakoba sese tukama yakoba yakoni twese twosabira mu cyo duteka nk'uko mwakuza abyeyi Padiri Ndayisenga Gerard, abakristo wese abamasi inama, ajako abashitsi bahire by'amahoro ya Kristo. Banje gushima akanya mumpaye wamwanduranije mu bandi n'agateka mw'indege sinzi kwakirukira yegurukira ariko kumwe ariko Padiri Gerard kuko yatabawe uyu munsi sinekuza mu kinama mubandi kukabenshi ariko kandi abakekukira ubwe mwese abanyakinama kubera yuko ubuzima bwakoze mwari gushobora kwigubana ibirori uyu munezero bw'amavuze muti reka dutumire n'abandi, uyu mutima urawuhana. Hanyuma mfatiye buryo bubaye ijambo avuze mu bintu tubibona gutya muri siko ndohama abaho muri amwe Yesu yahinduka nkabura amajambo mvuga, ubundi yaravuze icyo avuga umunezero wamurengeye mwese ngo ubu ngaho ubutumwa agashiraho isago zamusi none musa cyangwa bamwijura akaza kongera kuba mu madobo yo mwese isago zamusi n'izaheze. Urumva natwe twabatumye tubivuga mu by'ukuri ni byiza cyane, ntawe utokeye urugo ukuri. Jewe mfise amaboko abiri nawe ndakuba amashini yo kwandika mugabo ishingiro ry'abatumiwe ngaha mu mpiza yabo ukuri ngo bagira ubugenzi bwacu. Hanyuma nofatira ku majambo nk'abiri canke nk'atatu niwe batubwiye hariya mw'isengero avuze fatiye kuco umupadiri mushasha, ariko si mushasha cyane kuko urumva imyaka 8 ariko arondera gusa iryo pete
twovuga ngo ni mushasha rwose novuga nti Petero iryo rishasha ariko arabimenyereye cyane yatoye ibisomwa bijyanye no gutuma uko mu by'ukuri abakeneye ubutumwa bwiza bw'Imana ni benshi kandi abakenera kubirangura ni benshi mugabo ihamagarwa n'itorwa iryo mu by'ukuri ibanga ry'Imana urashaka kugira umuhamagaro mugabo ugasanga hari abandi babaye intambara wumvise umuhetsi kuje wavuze hari umuntu yatangaye umuntu wo muri site wewe ibi wewe n'iby'iwawe urumva Imana irashaka guhamagara bw'abantu nabo bakaba inzitizi irashobora gushika ariko rero muri byose icyo Imana ishaka nicyo cyiza kigakunda nta muntu ashobora ikintu kubw'ingufu ziwiwe ibyo umuntu ashobora byose abishobozwa n'Imana ni ijambo badusomeye mu gisomo cya kabiri muri rya baruwa rya Pawulo yandikira Abanyafilipi ati hari abavuga inkuru nziza ku ishari n'abarivuga kuko nyine bafise uwo mutima wo kuyivuga ariko haba ku ishari haba ku mutima mwiza igikuru n'uko ubutumwa bwiza bushikira abantu bose rero Imana ifise ukuntu kwayo wende wagenda ujyanye ishari mu murimo wayo ukajyana inzigo ugatangura kuja kugira icyo ugira iyo ugize umenye ukuntu ihindukiza wumve gusa inkuru ya Yesu ibisigaye by'iwawe kotere ya mbali utakwenda navyo mwenyewe nanje nduwo mwisite kuko muri icyo ubutumwa bwabo rumena bamwe mwabaza si benshi ntabwo babasore bazamura si benshi none nacu abandi baza kubabwira kajya akantu yatubwiye bari yaje kurekure yego hariho ababihamagariwe aho ntaho barwaye mugabo nabo bazi ko kwihebera umurimo w'Imana wari tubakeneye kandi n'ubu yuko bamukira turabisa abatubera akazi ababyeyi baragenda murabwirwa kubyaha zamurarabira kuri Gerard zamurarabira kuri bariya bose kubona hari imbere n'abandi baci bari mu butumwa hanyuma amazi zikageza agira uwo mugisha w'abana mwibaza ko ariwo uhambaye gusumba niyagufasha muri uwo muhamagaro nawe ugatuma abantu ibihumbi cyangwa miliyoni bayoboka Imana kujya muzoba ufise umugisha cyane urengeye uwo wabyaye ubushumuri wabyaye reka ni ijuru tuzobaza abo twabyaye nihagera tuzobaza ibikorwa byiza bijyanye n'ijambo ryayo tuba twakoze umwanya namwe tuyaga gatoya n'urya muhezi nyamara ni inkuru rero duhiwe duhishije ariko abantu turyanye tubyemere abantu turinanguye ngo mbere mu Imana tuyisize ni byiza cyane none kandi yariye yahora ye niyo yaturemye niyo yari mu Burundi none tukabishimira mbere cyane niyo yari aho yari aho yari baza ko yabwiye yabona aho yambiye twavuga kuvuga ngo twayishimiye uyu munsi aho tarijyana none twamiki n'ubu kwishimira kwacu twamiki twamurukundo
mubaze n'umwe wese n'umucamanza n'ibindi. Ariko kimwe gusa icyo bavuga ni uko nimba twemera ko Imana iri imbere yacu, dusuzume inyifato yacu, dusuzume ibikorwa byacu. Wowe niba uri umudandaza ugafata umunzani ukabimira ikiro cy'isukari ukaba ugasanga wamuhamagara w'amajana 8, iyo Mana iri imbere. Abana badandaza mugire ngo ni mwene none ndi n'abashinzwe amabanga, hanyuma hariya mu biro waza kumusaba ijambo agusaba amazi y'ikaramu, ugasinzira ikaramu ngo ya Tanganyika, ngo ya Ntahangwa, ngo ya Ayurusumbi. Abana izo biri imbere murababarira sinungane mugabo muranumva abadutwara bavuga yuko Burundi abantu ibiturire biribwa n'abafise amabanga. Hari umurimyi yaka igiturire yocana. Rero Abisirayeli bava kuja mu Misiri bashitse ku musozi Sinayi, Imana yabahaye amabwiriza 10, 1, 2, 3, 4 twoyarwa ku mugezi zote bigaza byacu. Bati tuzobikurikiza n'ukuri turabyemeye n'akamwemwe kenshi cyane. Mugabo bageze imbere batangura kwepa, kumenyere bakwepa, bagiye kuva mu bugaragwa bafise amabwirizwa arenga 600. Unaniwe na 10, 600 bizoshoboka. Kwa twashize Imana imbere, amabwirizwa 10 turayubahiriza. Bajya tuyubahirije ibisigaye byose nta n'umwanya tutwaye. Mugabo tutabyubahirije tugira amategeko menshi bigaca bigucanganya, tuzosaba tuvuga Imana kwiri imbere ku barimi, hama ivyamwa navyo sindabizi, bazovyambura ari bazovuga ko Imana kumana cy'Imana. Rero ubutumwa umukristo wese ahamagariwe kubwiriza. Iri munji baragenda musome mu Injili ya Mariko, musome mu Injili ya Matayo. Yesu yatuka mu ijuru yavuze bagenda kwigisha abantu bose, wabwira inkuru nziza. Abazokwemera bakizera bakabatizwa bazogira gute? Bazorokoka. Abazogabitanya nabo bakabyanga bizogenda gute? Mushakageza ngaha utuma suka padiri gusa nawe murayike birakuraba cyane cyane ko twashize Imana imbere, tube intumwa z'Imana mu buzi dukora bwa misi yose, tugaragaze ko turaba Imana koko. Monzarani itushiramo akagozi ngo tumuzirike, umuntu agatangaze ibirayi agakoresha akadobo akongeraho ibikarato munsi, hanyuma mu gusuka agasuka agaca kunyegeza igipimo kugira ngo none yuko waguze n'impapuro. Niba ushaka ibirayi ukiyagura impapuro bavuga ngo bitumire n'undi mvire n'indeka n'abaheso ababirya sinzi ko bwaba mugabo kasi ntabwo kasi najya tubiranye. Nawe urajya kwa padiri kurondera amasakaramentu akabaza kuha ikintu bakristo bene wacu, mugiye kwa padiri gusaba ijambo ubanza kurivugatisha oya cyane batiye kubivuga kubera padiri nawe ngomba natwe birashobora kumugora.
kuko abapadiri barinegeza ntabyo kugira kandi murahora mutubuze batakagarura neza natwe tubigire ko hanyuma icyo nokwifuza paruwase ya Kinama nuko murabura benshi gusumba padiri muratubwiye ngo hari imikangara iri hariya mu biti bya Birungo ahubwo tuyisabira izoroga ibihumbi amajana mu mwaka. None niba abazungu barakuriyeho bava bakaza bakatubwira inkuru nziza, tweho abarundi dushobora kurungika abandi bamisiyoneri mu yandi mahanga, iryo bari iteka kandi n'abo bamisiyoneri bazoboneka gute batateguwe, bazoboneka gute batabyitangiye. Kubyitangira birarwana n'umuntu wese kuri twebwe, ibisabisho byacu nubwo abatabishoboye bisabire ababishoboye kugira ngo Imana ibahe ingufu, ibahe ubushobozi, hanyuma batere imbere. Urangiriza mu cyo padiri mukuru yavuze nk'urangiriza ko yatubwiye jewe no kwibutsa gusaba ati bigenze neza umwaka uza nta magingo aya tushobora kuba twarose paruwasi Kinama yibarutse paruwasi yindi ajya haruguru bwaye cyane urabumva ni mwemwe abarundi dukunze kuvuga ngo turakenye. Burya rero iyo ubukene ubuvuze cyane uragombera pe. Mu bukene nyine tubona dufise twitangira icyo gikorwa Imana izogeza igikorwa hamwe sibyo. Wa Mungu rero ntakubwiye ngo uzoje kumenetse kugira ngo uze guterera muri icyo gikorwa, mugabo muri bijya nyine ushobora kubona ko uba warenganye uravumbura ko n'agatoyi ari wagatanga mu mutima Imana izogeza, hanyuma uzobona ingaruka yabyo kuko gutanga kwawe uzobona ingene Imana nayo izogusubiza mu Mana. Turajaga ngo abazungu barakize ngo barageze gute, urabona amasengero wacu bakubaka ngaha upangana najya naho babitanye umunsi Imana bigira cy'abahanga bakwamugisha kwibo ikubugarira no bari mu byaha byabo twebwe natwe turanaho twakabuze wowe bike ikihanira abandi kandi bisozo kigira gute muri sabye ko kuba n'ubwo rumwe ntabwo ibyo kuba mugabo buri uko icyo utanga Imana izobizagirira aho nyene bazobibona kandi abanyacana bagahenda uzobona umunsi wo kumwe wazaga Kinama tugero mara tutiteka barazora ntabwo turakibita turi kusimitira rero no bifuriza iterambere yavuze ko Imana yazagira imigambi yayo yose, yavuze yuko Imana yazagira kurwara karori nyuma ya Padiri Gerard ubundi mwaka tuzoze kuko mu Kirundi umwana umwe yavutse nyine ibisaza havutse amahasa bagaciye bana amahasa barayavye sibyo mushuri yo rubuga kari urumva no ku munsi paruwasi yoramura icyarimwe na 15 ni mungirwa urubanza umunezero wo muri paruwasi n'ubungana. Uwo munezero rero utegurwa na twebwe mu gisabisho cyacu utera intege abo bantu bamaze kuvuga ati ndashyizeho ukuguru Imana niyafasha nzosha, tugafata mu bwoko tugasukisha amasina y'ibisabisho, hanyuma umunsi w'izina tuzoze tukeza benshi gusumba umwe abo batazoba ngo batanze izina ngo rya minani bavutse ari 10 uzobita bucumi reka rya sinzi ibyo havutse ubushobozi bw'ubundi nyine babiri sinzi ko bakunda butoye na butoye sabizi yazina muzoronka uzomunezero uzobaga Imana wowe nyine wihera izina siko uwo munsi ndamwifuza
kandi washikanye ngo nanje kuze kudaka yabisabiye yabisabye abarongozi ba paruwasi yabisabye mwebwe abakristu nitashika tukibona muze mujyane mwenyene ni mutima mwatwe twese muze mwongere mutwereke hanyuma amahoro y'Imana ashobora mu mitima yanyu imbere y'Umwana Kristo yahora niyo yaturemye niyo yari mu Burundi none tukabishira imbere cyane niyo yari ini baza ko yamye yabona ho yamye bakavuga ngo twayishije uyu munsi baraho tariya none twamiki rubo kwishira imbere kwacu twamiki twamurukundo mubazi n'umwese n'umucamanza ariko kimwe gusa icyo bavuga ni uko nimba twizera nimba twemera ko Imana iri imbere yacu dusuzume inyifato yacu dusuzume ibikorwa byacu wowe niba uri umudandaza ugafata umunzani ukabimira ikiro cy'isukari ukabunasanga wamuhamagara w'amajana 8 iyo Mana iri imbere abana badandaza mugire ngo nimemeye none nina washinzwe muganga hanyuma hariya mu biro waza kumusaba ijambo agusaba amazi n'ikaramu ugasinza n'ikaramu ngo yatanganyika ngo yanahagwa ngo ay'uruzumbi Imana izobiri imbere murababarira sinungane mugabo muranumva abadutwara bavuga yuko Burundi abantu b'ibiturire biribwa n'abafise amabanga hari umurimyi yaka igiturire yocana rero Abisirayeli bava kuja mu Misiri bashitse ku musozi Sinayi Imana yabahaye amabwiriza 10 1 2 3 kane twoyarwa ku ntoki zote bigaza byacu bati tuzobikurikiza no kuri turabyemeye n'akamwemwe kenshi cyane mugabo bageze imbere batangura kwepa kumenyere bakwepa bagiye kuva mu bugaragwa bafise amabwirizwa arenga 600 unaniwe na 10 600 nizoshoboka ko twashize Imana imbere amabwirizwa 10 turayubahiriza bajya tuyubahirije ibisebe byose nta n'umwanya mugabo tutabyubahirije tugira amategeko menshi bigaca bigucanganya tuzosira tuvuga Imana kwimbere ku bahimi aba ibyamwa nabyo sinabizi bazobyambura nibo bazovuga ko Imana kumana cyane rero ubutumwa umukristo wese ahamagariwe kubwiza iri munji bagenda musome mu njiri ya Mariko musome mu njiri ya Matayo Yesu yatuka mu ijuru yavuze bagenda kwigisha abantu bose wabwira inkuru nziza abazokwemera bakizera bakabatizwa bazogira gute bazorokoka abazogabitanya nabo bakabyanga bizogenda gute mushaka kageza ngaha utuma suka padiri gusa nawe murayike birakuraba cyane cyane ko twashize Imana imbere tube intumwa z'Imana mu buzima dukora bwa misi yose tugaragaze ko turaba Imana koko monzani itushaka akazi ngo tuzirike umuntu akadandaza ibirayi
bakoresha akadobo bakongeraho ibikarato munsi, hanyuma mu gusuka agasuka agaca kunyegeza igipimo kugira none yuko waguze n'impapuro ushaka ibirayi ukiyagura ikakibaka bavuga ngo bitumire none ibitiro n'ibireka n'abakristo ababirya sinzi ko bwaba mugabo kristo ntabwo bazina y'abaturage aruraja kwa padiri kurondera amasakaramentu akabaza kuba igihe bakristo bene wacu mugiye kwa padiri gusaba jambo ubanza kumuvugatisha oya cyane muratinye kubivuga kubera padiri nawe n'umuntu natwe birashobora kumugora kuko abapadiri barinegasi ntabyo kugira kandi murahora mutubuze ko atakagarura neza natwe tubigire ko hanyuma icyo nokwifuriza paruwase ya Kinama nuko murabura benshi gusumba padiri muratubwiye ngo hari imikangara iri hariya mu biti bya Birungo ahubwo tuyisabire izoronka ibihumbi amajana mu mwaka none niba abazungu barakuyeho bava bakaza bakatubwira inkuru nziza tweho abarundi dushobora kurungika abandi bamisiyoneri mu yandi mahanga iryo bari iteka kandi n'abo bamisiyoneri bazoboneka gute batateguwe, bazoboneka gute batabyitangiye. Kubyitangira birarwana n'umwe wese kuri twebwe ibisabisho byacu nubwo abatabishoboye dusabire ababishoboye kugira ngo Imana ibahe ingufu ibahe ubushobozi hanyuma atere imbere. Urangiriza mu cyo padiri mukuru yavuze kurangiriza ko yatubwiye je no kwibutsa kurushaho ati bigeze neza mwakuza amagingaya tushobora kuba twarose paruwasi y'inama yibarutse paruwasi y'indi ajya haruguru bwaye cyane urabumva ni mwebwe abarundi dukunze kuvuga ngo turakenye. Burya rero ubukene ubuvuze cyane uragombera pe. Ubukene nyine tubona dufise twitangira icyo gikorwa Imana izabageza igikorwa haboneye, sibyo? Wa Mungu rero ntabubwiye ngo uzoje kumenetse kugira ngo uze guterera muri icyo gikorwa, mugabo muri bijya nyine ushobora kubona ko uba wariyenganye iki uravumbura ko n'abatoye niba bagatanga mu mutima Imana izabageza hanyuma uzobona ingaruka yabyo, kuko gutanga kwawe uzobona ingene Imana nayo izogusubiza mu Mana. Turajya ngo abazungu barakize ngo barageze gute, urabona amasengero bacu bakubaka ngaha ukwambara najya naho babitanye umunsi Imana bigira cy'abahanga bakwamugisha kwiga zikubwira no bari mu byaha byabo twebwe natutera nawe twakamugira gushaka wowe bike ikihanira abana kandi bisorosoro gira gute muri sabye ko kuba n'urugo rumwe ntabwo ibyo kuba mugabo buri uko icyo utanga Imana izobizagira aho nyene bazobibona kandi abanyacana bagahenda uzobona umunsi wo kumwe bazaga inama tugero mara tutiteka barazora ntabwo turaje kuri turi gusubira gushima. Rero no bifuriza iterambere yavuze ko Imana yazagira imigambi yayo yose, yavuze yuko Imana yazagira kurwara karori nyuma ya Padiri Gerard ubundi mwaka tuzoze kuko mu kirundi umwana umwe yavutse nyine ibisaza havutse amahasa bagaciye banaka amahasa barayabyiba sibyo umushuri wo kuvuga ko ari ibintu
urumva no ku munsi paruwasi yoramura icyarimwe na 15 n'ibindi ni mwumvirwa urubanza mu munezero wo muri paruwasi n'ubungana. Uwo munezero rero utegurwa na twebwe mu gisabisho cyacu utera intege abo bantu bamaze kuvuga ati ndashyizeho ikuguru Imana niyafasha nzosha, tubafate mu mugongo tubasukisha abasigaye ibisabisho, hanyuma umunsi w'izina tuzoze tukeza benshi gusumba umwe. Abo batazoba batanze izina ngo rya minani bavutse ari 10 uzobita bucumi reka ya sinzi niyo havutse ubushobozi bw'ubugere babiri sinzi ko bakunda butoye na butoye sabizi yazina muzoronka uzomunezero uzobati Imana wenyene bihera izina siko uwo munsi ndawifuza kandi washikanyiriho nanjye nze kujaka nabyisabiye nabisabye abarongozi ba paruwasi nabisabye mwebwe abakristu nitashika tukigo nimuze mujyane mwenyene uyu mutima mwatwenze wose muze mwongere mutwereke, hanyuma amahoro y'Imana ashobora mu mitima yanyu rero mubona Kristo. Naho yambe turakuvuga ngo twayishimiye uyu munsi barabo tarijyana none twamiki rubo kwishimira kwacu twamiki twamurukundo mubazi n'umwese n'umucamanza ariko kimwe gusa icyo bavuga ni uko nimba twizera, nimba twemera ko Imana iri imbere yacu, dusuzume inyifato yacu, dusuzume ibikorwa byacu. None waba umudandaza ugafata umunzani ukabimira ikiro cy'isukari ukawugasanga w'amahamagara w'amajana 8, iyo Mana iri imbere. Abo n'abadandaza mugire ngo niwe mwene none ni n'abashinzwe amabanga, hanyuma hariya mu biro waza kumusaba ijambo agusaba amazi n'ikaramu, ugasinzira ikaramu ngo yatanganyika ngo yanahagwa ngo ayuruzumbi Imana izobiri imbere murababarira sinungane mugabo muranumva abatwara bavuga yuko murabona abantu ibiturire biribwa n'abafise amabanga. Hari umurimyi yaka igiturire yocana rero Abisirayeli bava kuja mu Misiri bashitse ku musozi Sinayi, Imana yabahaye amabwiriza 10 1, 2, 3, 4 twoyarwa ku ngezi zote bigaza byacu bati tuzobikurikiza no kuri turabyemeye n'akamwemwe kenshi cyane. Mugabo bageze imbere batangura kwepa kumenyere bakwepa, bagiye kuva mu bugaragwa bafise amabwirizwa arenga 600. Unaniwe na 10 600 nizoshoboka ko twashize Imana imbere. Amabwirizwa 10 turayubahiriza, ajya tuyubahirije ibisigaye byose nta n'umwanya tutwara. Mugabo tutabyubahirije tugira amategeko menshi bigaca bigucanganya, tuzosira tuvuga Imana kwiri imbere ku barimi aba ibyama nabyo sindabizi bazobyambura ari bazovuga ko Imana kumana cy'Imana. Rero ubutumwa umukristo wese ahamagariwe kubwiriza biri mu nji bagenda musome mu nji ya Mariko, musome mu nji ya Matayo. Yesu yatuka mu ijuru yavuze ngo mwigisha abantu bose wabwire inkuru nziza,
abazokwemera bakizera bakabatizwa bazogira gute? Bazorokoka. Abazogabitanya nabo bakabyanga bizogenda gute? Mushakageza ngaha ubutumwa bwa padiri gusa nawe murayike birakuraba cyane cyane ko twashyize Imana imbere, tube intumwa z'Imana mu buzi dukora bwa misi yose, tugaragaze ko turaba Imana koko. Umunzani ntitubushyiremo akagozi ngo tumuzirike, umuntu agatangaze ibirayi agakoresha akadobo akongeraho ibikarato munsi, hanyuma mu gusuka agasuka agaca kumegeza igipimo byanone yuko waguze n'impapuro. Ariko ushaka ibirayi ukiyagura ikakibako bavuga ngo bitumire n'undi bifire n'ibireka n'abateso ababirya sinzi ko kaba mugabo kasi ntabwo kasi n'abatubiranye ari uraja kwa padiri kurondera amasakaramentu akabaza kuha igihe bakristo bene wacu mugiye kwa padiri gusaba ijambo ubanza kumuvugatisha oya cyane baratinye kubivuga kubera padiri nawe n'umuntu natwe birashobora kumugora kuko abapadiri barinegeza ntabyo kugira kandi murahora mutuguze ko atakagarura ubwiza natwe tubigire ko hanyuma icyo nokwifuriza paruwase ya Kinama ni uko murabura benshi kuzungu padiri muratubwiye ngo hari imikangara iri hariya mu biti bya Birungo, ahubwo tuyisabire izoronka ibihumbi amajana mu mwaka. None niba abazungu barakuriyeho bava bakaza bakatubwira inkuru nziza, tweho abarundi dushobora kurungika abandi bamisiyoneri mu yandi mahanga, iryo bari iteka kandi n'abo bamisiyoneri bazoboneka gute batateguwe? Bazoboneka gute batabyitangiye? Kubyitangira birarwana n'ubumwe wese muri twebwe. Ibisabisho byacu bakaba batabishoboye gusabire ababishoboye kugira ngo Imana ibahe ingufu, ibahe ubushobozi, hanyuma ateye imbere. Urangiriza ku cyo padiri mukuru yavuze nk'urangiriza ko yatubwiye no kwibutsa gusa ati bigenze neza umwaka uza amagingo aya tushobora kuba twarose paruwasi y'inama yibarutse paruwasi yindi ajya haruguru bwaye cyane urabumva ni mwebwe abarundi dukunze kuvuga ngo turakenye. Burya rero iyo ubukene ubuvuze cyane uragombera pe. Mu bukene nyine tubona dufise twitangira icyo gikorwa Imana izabigeza nyine mpamvu nyine, sibyo? Wa Mungu rero ntakubwiye ngo uzoje kumena inzu kugira ngo uze guterera muri icyo gikorwa, mugabo muri birya nyine ushobora kubona ko uba warenganye navumbura ko n'abatoye ari bagatangana umutima Imana izabigeza hanyuma uzobona ingaruka yabyo, kuko gutanga kwawe uzobona ingene Imana nayo izogusubiza mu Rwanda. Turaja ngaho abazungu barakize ngo barageze kuke urabona amasengero wacu bakubaka ngaho upangana najya naho babitanye umunsi Imana bigira cy'abahanga bakwamugisha kwibo ikubugarira no bari mu byaha byabo twebwe natutera nawe twakora gushaka wowe bike ikihanira abandi kandi bisorosoro kugira gute muri sabye ko kuba n'urugo rumwe ntabwo ibyo kuba mugabo buri uko igiti cyo gutanga
imana izobizagirira aho nyene bazobibona kandi bayacana amagahenda nzobona umunsi wo kumwe waza ngaho inama turugero mara turiteka baradusura nawe turakibitwa turiko gusubitira rero no bifuriza mbere yavuze ko imana yazagira imigambi yayo yose yavuze yuko imana yazagira urwanda ruri nyuma ya Padiri Gerard ubundi mwaka tuzoze kuko mu kibundi umwana umwe yavutse nyine ibisaza havutse amahasa bakatiye banaka amahasa barayavye sibyo umushuri wo ruvuga ko ari ibintu urumva no ku munsi paruwasi yoramura icyarimwe na 15 ni mubwirwa urubanza ngo umunezero wo muri paruwasi urabungana uwo munezero rero utegurwa na twebwe mu gisabisho cyacu utera intege abo bantu bamaze kuvuga ati ndashyizeho ukuguru imana niyafasha nzosha tugafata umugongo tugasukisha amasina y'ibisabisho hanyuma umunsi w'izina tuzoze tukeza benshi gusumba umwe abo batazoba batanze izina ngo rya minani bavutse ari 10 uzobita reka rya sinzi ibyo havutse ubushobozi sinzi babita sinzi ko wakuruka butoye na butoye sarizi yazina muzoronka uzomunezero uzobata imana wenyene wihera izina siko uwo munsi ndawifuza kandi washikanye niho nanjye nze kujya yabyisabiye yabisabye abarongozi ba paruwasi yabisabye mwebwe abakristu ntibyashika kikiriho nimuze mubijyane mwenyene ni mutima mwatwe bose muze mwongere mutwereke hanyuma amahoro y'imana ashobora mu mitima yanyu imbere y'umwana kristo yabonaho yamye imbere turavuga ngo twayishyize uyu munsi baraba batariryana none twamiki n'ubu kwishyura imbere kwacu twamiki twamurukundo mubazi n'umwe wese n'umucamanza ariko kimwe gusa icyo bavuga ni uko nimba twizera nimba twemera ko imana iri imbere yacu dusuzume inyifato yacu dusuzume ibikorwa byacu none waba umudandaza ugafata umunzani ukabimira ikiro cy'isukari ukaba ugasanga wamuhamagara w'amajana 8 iyo mpamvu iri imbere aba n'abadandaza ntugire ngo niwe mwene none ni n'abashinzwe amabanga hanyuma hariya mu biro waza kumusaba ijambo agusaba amazi n'ikaramu ugasinza n'ikaramu ngo yatanganyika ngo yanahagwa ngo ay'uruzumbi abana izobiri imbere murababarira sinungane mugabo muranumva abadutwara bavuga yuko murundi abantu b'ibiturire biribwa n'abafise amabanga hari umurimyi yaka igiturire yocana rero abisirayeli bava ku bujabu bw'Misiri bashitse ku musozi Sinayi imana yabahaye amabwiriza 10 1 2 3 4 twoyarwa ku ntoki zote biganza byacu bati tuzobikurikiza no kuri turabyemeye n'akamwemwe kenshi cyane mugabo bageze imbere batangura kwepa kumenyere bakwepa bagiye kuva mu bugaragwa bafise amabwirizwa arenga 600 unaniwe na 10 600 nizoshoboka ko twashize imana imbere amabwirizwa 10 turayubahiriza bajya tuyubahirije ibisigaye byose nta n'umwanya mugabo
tutabyubahirije tugira amategeko menshi bigaca bigucanganya tuzozira tuvuga Imana kwiri imbere kuko harimi aba ibyama nabyo sindabizi bazovyambura ari bazovuga ko Imana kumana cyane murayi rero ubutumwa umukristo wese ahamagariwe kubwiza iri munji baragenda musome mu njiri ya Mariko musome mu njiri ya Matayo Yesu yatuka mu ijuru yavuze bagenda kwigisha abantu bose babwire inkuru nziza abazokwemera bakizera bakabatizwa bazongera gute bazorokoka abazogabitanya nabo bakabyanga bizogenda gute mushaka kageza ngaha ubutumwa si bwa padiri gusa nawe murayike birakuraba cyane cyane ko twashyize Imana imbere tube intumwa z'Imana mu buzi ikora bwa misi yose tugaragaze ko turaba Imana koko umunzani itumushyiramo akagozi ngo tumuzirike umuntu agatangaze ibirayi agakoresha akadobo akapakiraho ibikarato munsi hanyuma mu gusuka agasuka agaca kunyegeza igipimo byanone yuko waguze n'impapuro ariko ushaka ibirayi ukiyagura ikakibamo bavuga ngo bitumire n'undi bitumire n'ibireka n'abakristo ababirya sinzi ko kaba mugabo kristo ntabwo basa n'abaturage ari urajya kwa padiri kurondera amasakaramentu akabaza kuba igihe abakristo bene wacu mugiye kwa padiri gusaba ijambo ubanza kumuvugatisha oya cyane muratinye kubivuga kubera padiri nawe y'umuntu natwe birashobora kumugora kuko abapadiri barinegeza ntabyo mugira kandi murahora mutubuze ko atakakarora neza natwe tubigire ko hanyuma icyo nokwifuriza paruwase ya Kinama nuko murabura benshi kuzungu padiri muratubwiye ngo hari imikangara iri hariya mu biti bya Birungo ahubwo tuyisabire izoronka ibihumbi amajana mu mwaka none niba abazungu barakuriye bava bakaza bakatubwira inkuru nziza tweho abarundi dushobora kurungika abandi bamisiyoneri mu yandi mahanga iryo bari iteka ubwandu n'abo bamisiyoneri bazoboneka gute batateguwe bazoboneka gute batabyitangiye kubyitangira birarwana n'ubundi wese muri twebwe ibisabisho byacu nubwo abatabishoboye bisabire ababishoboye kugira ngo Imana ibahe ingufu ibahe ubushobozi hanyuma atere imbere urangiriza mu cyo padiri mukuru yavuze nk'urangiriza ko yatubwiye je no kwibutsa kumusaba ati bigenze neza mwakuza amagingo aya tushobora kuba twarose paruwasi Kinama yibarutse paruwasi yindi ajya haruguru bwaye cyane urabumva ni mwebwe abarundi dukunze kuvuga ngo turakenye burya rero iyo ubukene ubuvuze cyane uragombera pe mu bukene nyine tubona dufise twitangira icyo gikorwa Imana izobageza igikorwa habonye sibyo wa Mungu rero ntabubwiye ngo uzoje kumenetse kugira ngo uze guterera muri icyo gikorwa mugabo muri bijya nyine ushobora kubona ko uba warirenganye iki uravumbura ko na gatoyi niba agatanga mu mutima Imana izobageza hanyuma uzobona ingaruka yabyo kuko gutanga kwawe
wawe uzobona ingene Imana nayo izogusubiza mu Mana. Turajaga ngo abazungu barakize ngo barageze gute, urabona amasengero wacu bakubakaga kwambara ariko naho babitanye umunsi Imana bigira cyangwa hano bakwamugisha kwiga ikubwira no bari mu bya twebwe kandi cyangwa twakabona wowe bike ikihanira abana kandi bisorosoro gira gute muri sabye ko kuba n'urugo rumwe ntabwo ibyo kuba mugabo buri uko icyo utanga Imana izobizagira aho nyene bazobibona kandi abayacana bagahera uzobona umunsi w'ukuri wazaga inama tugero mara tuteka barazora ntabwo turaje kuri turi gusubira rero no bifuriza mbere yavuze ko Imana yazagira imigambi yayo yose yavuze yuko Imana yazagira ngo kwa Karoli nyuma ya Padiri Gerard ubundi mwaka tuzoze kuko mu kirundi umwana umwe yavutse nyine ibisaza akutsa amahasa bagakire banaka amahasa barayabyiba sibyo umushuri wo ruba bari hirya urumva no kumunsi paruwasi yoramura icyari na 15 ni mu ngingo rubanza umunezero w'uri muri paruwasi uwo munezero rero utegurwa na twebwe ubwisabisho cyacu utera intege abo bantu bamaze kuvuga ati ndashyizeho ikuguru Imana niyafasha nzosha tugafate mu mugongo tugasukisha amasina y'ibisabisho hanyuma umunsi w'izina tuzoze tukeza benshi gusumba umwe abo batazoba ngo batanze izina ngo rya minani bavutse ari 10 muzobita bucumi reka rya sinzi ibyo havutse ubushobozi bw'ubugere babiri sinzi ko bakunda butoye na butoye sarizi yazina muzoronka uzomunezero uzobata Imana wowe nyene bihera izina siko uwo munsi ndawifuza kandi washikanyiriho nanjye kuze kujya yabyisabiye yabisabye abarongozi ba paruwasi naho yambere twakuvuga ngo twayishyuye uyu munsi baraba tarijyana none twamiki rubo kwishira imbere kwacu twamiki twamurukundo mubazi n'umwe wese n'umucamanza ariko kimwe gusa icyo bavuga ni uko nimba twizera nimba twemera ko Imana iri imbere yacu dusuzume inyifato yacu dusuzume ibikorwa byacu none waba umudandaza ugafata umunzani ukabimira ikiro cy'isukari ukabonasanga w'amahamagara w'amajana 8 iyo Mana iri imbere abona badandaza mugere ko bimweye none ni n'abashinzwe amabanga hanyuma hariya mu biro waza kurusaba ijambo agusaba amazi y'ikaramu ugasinzira ikaramu ngo yatanganyika ngo yanahagwa ngo yangayuruzumbi Imana izobiri imbere murababarira sinungane mugabo muranumva abatwara yuko murabona abantu ibiturire biribwa n'abafise amabanga hari umurimyi yakiturire yocara rero Abisirayeli bava kuja mu Misiri bashitse ku musozi Sinayi Imana yabahaye amabwiriza 10 1, 2, 3, 4 twoyarwa ku mugezi zote bigatsyaga bati tuzobikurikiza no kuri tutabyemeye n'akamwemwe kenshi cyane mugabo bageze imbere batangura kwepa kumenyere bakwepa bagiye kuva mu bugaragwa bafise amabwirizwa arenga
600 unaniwe na 10 300 nizoshoboka ko twashize Imana imbere amabwiriza 10 turayubahiriza ajya tuyubahirije ibisigaye byose nta n'umwanya mugabo tutabyubahirije tugira amategeko menshi bigaca bigucanganya tuzoza tuvuga Imana kwiri imbere ku bahimi aba ibyamwa nabyo sinabizi bazobyambura ari bazovuga ko Imana kumana cyane rero ubutumwa umukristo wese ahamagariwe kubwiriza iri munji bagenda musome mu njiri ya Mariko musome mu njiri ya Matayo Yesu yatuka mu ijuru yavuze ngo mwigisha abantu bose wabwira inkuru nziza abazokwemera bakizera bakabatizwa bazogira gute bazorokoka abazogabitanya nabo bakabyanga bizogenda gute mushakageza ngaha utuma suka padiri gusa nawe murayike birakuraba cyane cyane ko twashize Imana imbere tube intumwa z'Imana mu buzi ikora bwa misi yose tugaragaze ko turaba Imana koko monzarani itushima hamaze ngo tumuzirike unagatangaze ibirayi agakoresha akadoba bakongeraho ibikarato munsi hanyuma ugusuka agasuka agaca kunyegeza igipimo byanone yuko waguze n'impapuro ushaka ibirayi ukiyagura ikakibako bakavuga bitumira n'undi bifurira n'ibireka n'abakristo ababirya sinzi ko kaba mugabo kristo ntabwo azina y'abaturage aruraja kwa padiri kurondera amasakaramentu akabaza kuha igihe abakristo bene wacu mugiye kwa padiri gusaba ijambo ubanza kubivugatisha oya cyane batiye kubivuga kubera padiri nawe n'umuntu natwe arashobora birashobora kumugora kuko abapadiri bari inegasi ntabyo kugira kandi murahora mutuguze ko atakagarura neza natwe tubigire ko hanyuma icyo nokwifuriza paruwase ya Kinama nuko murabura benshi izuba padiri muratubwiye ngo hari imikangara iri hariya mu biti bya Birungo ahubwo tuyisabire izorongo ibihumbi amajana mu mwaka none niba abazungu barakuriye bava bakaza bakatubwira inkuru nziza tweho abarundi dushobora kurungika abandi bamisiyoneri mu yandi mahanga iryo bari iteka ubwabo n'abo bamisiyoneri bazoboneka gute batateguwe bazoboneka gute batabyitangiye kubyitangira birarwana n'umuntu wese muri twebwe ibisabisho byacu bakaba batabishoboye bisabire ababishoboye kugira ngo Imana ibahe ingufu ibahe ubushobozi hanyuma ateye imbere urangiriza mu cyo padiri mukuru yavuze nk'urangiriza ko yatubwiye je no kwibutsa gusaba ati bigenze neza mwakuza amagingaya tushobora kuba twarose paruwasi Kinama yibarutse paruwasi yindi ajya haruguru bwaye cyane rahumva niwebwe abarundi dukunze kuvuga ngo turakenye burya rero ubukene ubuvuze cyane buragombera pe mu bukene nyine tubona dufise twitangira icyo gikorwa Imana izageza igihe rwabo nyine sibyo wa Mungu rero
ahubwiye ngo uzoje kumenetse kugira ngo uze guterera muri icyo gikorwa mugabo muri bijya nyine ushobora kubona ko uba wariyenganye uravumbura ko n'abatoye ubu bagatanga mu mutima Imana izabahezagire hanyuma uzobona ingaruka yabyo kuko gutanga kwawe uzobona ingene Imana nayo izogusubiza mu Mana. Turaja ngaho abazungu barakize ngo barageze kuke urabona amasengero wacu bakubakaga upambaza najya nawe ukabitanye umunsi Imana n'igihe cy'abahanga bakwamugisha kwibo ikubwira no wari mu byaha byawe twebwe ntabwo turabaho turabaho wowe bike ikihanira abandi kandi gusorosoro kugira gute muri sabye ko kuba n'urugo rumwe ntabwo ibyo kuba mugabo buri uko icyo utanga Imana izobizagirira aho nyene bazobibona kandi bayacana amagahenda uzobona umunsi wo kumwe wazaga inama tugere Roma tutiteka barazora nabi turakiri turatwereka gusimitira rero no bifuriza mbere yavuze ko Imana yazagira imigambi yayo yose yavuze yuko Imana yazagira kurwara ruri nyuma ya Padiri Gerard ubundi mwaka tuzoze koko mu kirundi umwana umwe yavutse nyine ibisaza havutse amahasa bagaciye bana amahasa barayabyiba sibyo umushuri wo urumva ko ari ibintu urumva no ku munsi paruwasi yoramura icyarimwe na 15 ni mu ngirwa urubanza mu munezero wo muri paruwasi n'ubungane uwo munezero rero utegurwa na twebwe mu gisabisho cyacu utera intege abo bantu bamaze kuvuga ati ndashyizeho ukuguru Imana niyafasha nzosha tubafate mu mugongo tubasukisha amasina y'ibisabisho hanyuma umunsi w'izina tuzoze tuceza benshi gusumba umwe abo batazoba batanze izina ngo rya minani bavutse ari 10 uzobita ucumi reka ryaho sinzi ibyo havutse umushubi sinzi nyine babita sinzi ko wabukuruka butoye na butoye sarizi yazina muzoronka uzomunezero uzobata Imana wowe nyene wihera izina siko uwo munsi ndawifuza kandi washikanye niho nanjye nze kudakara nabyisabiye nabisabye abarongozi ba paruwasi kandi bayatanganyika bayanahabwa bayayuruzumbi abana izobiri imbere murababarira sinungane mugabo muranumva abatwara bavuga yuko muronga abantu ibiturire biriyanga n'abafise amabanga ari umurimyi yaka igiturire yocara rero Abisirayeli bava ku muryango Misiri bashitse ku musozi Sinayi Imana yabahaye amabwiriza 10 1 2 3 kane twoyarwa ku mugezi zote bigaza byacu bati tuzobikurikiza no kuri turabyemeye n'akamwemwe kenshi cyane mugabo bageze imbere batangura kwepa kumenyere bakwepa bagiye kuva mu bugaragwa bafise amabwirizwa arenga 600 unaniwe na 10 600 bizoshoboka ko twashize Imana imbere amabwirizwa 10 turayubahiriza bajya tuyubahirije ibisigaye byose nta n'umwanya mugabo tutabyubahirije tugira amategeko menshi bigaca bigucanganya tuzosigara tuvuga Imana biri imbere ku barimi aba ibyamwa nabyo sinabizi bazobyambura nibo bazovuga ko Imana kumana cyangwa rero ubutumwa umukristo wese ahamagariwe kubwiriza iri munji
baragenda musome mu Injili ya Mariko, musome mu Injili ya Matayo. Yesu yatuka mu ijuru yavuze ngo kugenda mwigisha abantu bose babwire inkuru nziza, abazokwemera bakizera bakabatizwa bazogera gute? Bazorokoka. Abazogabitanya nabo bakabyanga bizogenda gute? Mushaka kageza ngaha utuma suka padiri gusa nawe murayike irakuraba cyane cyane ko twashize Imana imbere, tube intumwa z'Imana mu buzi dukora bwa misi yose, tugaragaze ko turaba Imana koko. Monzarani itumushyiramo akagozi ngo tumuzirike, umuntu agatangaze ibirayi agakoresha akadobo akapakiraho ibikarato munsi, hanyuma mu gusuka agasuka agaca kunyegeza igipimo byanone yuko waguze n'impapuro ushaka ibirayi ukiyagoye ikakibamo. bavuga ngo bitumire n'undi bitumire n'ibireka n'abakristo ababirya sinzi ko kaba mugabo kristo ntabwo kristo n'abatumire aruraja kwa padiri kurondera amasakaramentu akabaza kuba igihe abakristo bene wacu mugiye kwa padiri gusanga jambo ubanza kumuvugatisha oya cyane batinye kubivuga kubera padiri nawe n'umuntu natwe birashobora kumugora kuko abapadiri barinegeza ntabyo mugira kandi murahora mutubuze ko atakakarora neza natwe tubigire ko hanyuma icyo nokwifuriza paruwase ya Kinama nuko murabura benshi kuzungu padiri muratubwiye ngo hari imikangara iri hariya mu biti bya Birungo, ahubwo tuyisabire izorongo ibihumbi amajana mu mwaka. None niba abazungu barakuriye bava bakaza bakatubwira inkuru nziza, tweho abarundi dushobora kurungika abandi bamisiyoneri mu yandi mahanga, iryo bari iteka ubwabo n'abo bamisiyoneri bazoboneka gute batateguwe? Bazoboneka gute batabyitangiye? Kubyitangira birarwana n'umwe wese muri twebwe. Ibisabisho byacu bakaba batabishoboye gusabire ababishoboye kugira ngo Imana ibahe ingufu, ibahe ubushobozi, hanyuma batere imbere. Urangiriza mu cyo padiri mukuru yavuze nk'urangiriza ko yatubwiye je no kwibutsa kurushaho ati bigenze neza mwakuza amagingo ya tushobora kuba twarose paruwasi Kinama yibarutse paruwasi yindi ajya haruguru bwaye cyane urabumva nimwebwe abarundi dukunze kuvuga ngo turakenye. Burya rero ubukene ubuvuze cyane uragombera pe. Mu bukene nyine tubona dufise twitangira icyo gikorwa Imana izobageza igikorwa habonye, sibyo? Wa Mungu rero ntabubwiye ngo uzoje kumenetse kugira ngo uze guterera muri icyo gikorwa, mugabo muri bijya nyine ushobora kubona ko uba warihinganye uravumbura ko na gatoyi niba agatanga mu mutima Imana izobageza, hanyuma uzobona ingaruka yabyo, kuko gutanga kwawe uzobona ingene Imana nayo izogusubiza mu Mana. Turajya ngo abazungu barakize ngo barageze gute? Urabona amasengero wacu bakubakaga kwambara najya nawe babitanye umunsi Imana bigira cy'abahanga bakwamugisha kwiga zikubugaye no bari mu byaha twebwe kandi cyangwa twakabona bishaka wowe bike igihanira abana
bisozo bigira gute muri sabye ko kuba n'urugo rumwe ntabwo ibyo kuba mugabo buri rugo rufite icyo rutanga imana izobizagira aho nyene bazobibona kandi abayashaka amagahenda nzobona umunsi n'ukumwe wazaga inama tugereho mara turiteka baragusura natwe turaje kubitwa turi kubisubitira rero no bipuriza mbere yavuze ko imana yazagira imigambi yayo yose yavuze yuko imana yazagira kurwara karori nyuma ya Padiri Gerard ubundi mwaka tuzoze kuko mu kirundi umwana umwe yavutse nyine ibisaza havutse amahasa bagacike banaka amahasa barayabyiba sibyo umushuri wo urumva ko ari ibintu urumva no ku munsi paruwasi yoramura icyarimwe nka 15 ni mu ngirwa rubanza ngo umunezero uri muri paruwasi n'abungana uwo munezero rero utegurwa na twebwe mu gisabisho cyacu utera intege abo bantu bamaze kuvuga ati ndashyizeho ukuguru imana niyafasha nzosha tugafate mu mugongo tugasukisha amasina y'ibisabisho hanyuma umunsi w'izina tuzoze tukeza benshi gusumba umwe abo batazoba batanze izina ngo rya minani bavutse ari 10 muzobita bucumi reka ryawe sinzi ibyo havutse ubushobozi bw'ubugere babita sinzi ko wabukuruka butoye na butoye sarizi yazina muzoronka uzomunezero uzobata imana wenyene bihera izina siko uwo munsi ndawifuza kandi washikanyiriho nanjye kuze kuja kana yabyisabiye yabisabye abarongozi ba paruwasi yabisabye mwebwe abakristu nitashika tukigo nimuze mu bijyanye n'enyene uyu mutima mwatwe wose muze mwongere mutwereke hanyuma amahoro y'Imana ashobora mu mitima yanyu imbere y'Umwana Kristo.